Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu mwe Rudendeye Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu iyo mwiri joro, hakaba hari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngengo nkuru zikurikira. Icuka kibi casubiriye kuduga ngaha mu Burundi hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari bunyene iteka Reveriyano Ndikuriyo atangaza ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Avuga ko President Ndayishimiye ngo atazomuhangara kuko Ndayishimiye ngo bamaze kubona ko ataco ashoboye ko gushikana ko Uburundi. Prime niyo ngabo ramutse igisirikare cy'u Burundi ndetse na Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu bifatira ugahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bamubwira ko agomba kwitonda bitabaye ibyo ngo ashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse bakanavuga ko Ndayishimiye ngo adashobora kuzongera kuba umukuru w'igihugu ahubwo ko Reveriyano Ndikuriyo ari we azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije muri mwaka wa 2027. Aya makuru turaza kuyagaruka ku buryo bw'idenido tuze kuyabashikiriza yose uko yakabaye. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru biriko biravugwa ngaha mu Burundi nabyo tubashikiriza mu idenido, aho hariko haravuga ko mu bijanye n'umutekano hagati y'urubibe rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi ibintu ntabwo byifashe neza. Abasirikare ku mpande zombi haba ku Burundi ndetse no ku Rwanda ku mipaka ubu ngubu abasirikare baruzuye. Avuga ko rero ibintu ngo bishobora guhava bifata undi murindi cyangwa se bishobora kurangira ngo habaye imirwano ku mpande zombi, ariko murabizi neza ko n'ubundi mu buseruko bwa Kongo naho ibintu bitifashe neza. Kuri ubu rero abanyagihugu ba Kongo bakaba bariko bahungira mu gihugu kibanye cy'u Burundi, ndetse bakanavuga ko ubu ngubu bamwe muri bo batanguye kwakirwa nk'impunzi. Hari amakuru dufise avuga ko hari impunzi zishika 20,000 z'abanyekongo zamaze kwakirwa nk'impunzi ndetse zahawe n'ikambi yo kuba azirimo. Aya makuru nari yose rero ni mukanya kuri Bidonido turagaruka tuyabashikiriza. Nimuze kujya kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudendeye Isange TV, chaîne ibiriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka dusimbire no mu biriko biravugwa ngaha mu Burundi cyane hagati y'u Burundi na Kongo, aho rero mu Burundi na Kongo ibintu bihagaze gutya. Mu Burundi na Kongo Gitega isabwa gusubizwa abasirikare bayo ndetse no kugurura amayira kubagira neza. Bwavuga 11 Kigarama y'umwaka abasirikare b'Abarundi bafashwe ngo bazosubiza igihugu ngo twafashe ngo bazobasubiza igihugu cabo hubahirijwe amategeko ndetse ngo n'akazina n'agateka kazina muntu. Niko byashyikirijwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka, aho rero mu itangazo yashize ahabona kandi akoresheje akarisangiza imuresha kuri yacu kuri uyu mugoroba wo ku wa gatatu. Yongeye ko kandi ko Uvira yose ngiri mu minwe ya AFC M23. Ibi byavuzwe mu gihe kandi intumwa z'u Burundi zaciye mu Cibitoke ku rubibe rw'u Burundi ruhana na Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo zashitse iruvungi muri Sud Kivu gusaba guhabwa abasirikare bafashwe no gusaba inzira kugira ngo bashobore kugaruka mu Burundi. Izi ngorane zishira Gitega mu bibazo bikomeye cyane mu bijanye n'imigenderanire. Intumwa z'u Burundi zirondera inzira icungerewe. Ubwo amasoko mubegereye inzego z'umutekano mu Cibitoke uburengero bw'u Burundi, izo ntumwa abategetsi bane bo hejuru mu bya gisirikare zasavye irekurwa ry'abasirikare benshi bafashwe mu ntambara zerutse kubera muri Uvira no muri Fizi, harimo ndetse n'indongozi y'ipeta rya Koloneli. Izo ntumwa zasabye kandi guhabwa inzira gushikirwa n'abagira neza kugira ngo
ngo ku ngabo nyinshi z'u Burundi zazibiriwe mu misozi miremire nko mu karere ka Remera gutyo ngo bagashobora gushika ku rubibe rw'u Burundi. Bamwe mu basirikare bavuga ko abari muri Kifuni ndetse no muri Kitogwa bashoboye gusubira mu Burundi, bamwe bakaba kandi baciye mu kibira. Bavuga ko rero bamwe baciye muri Kiriba, abandi nabo ngo biravuga ko baba bavuye i Bujombo canke Poezero mu karere ka Uvira. Inyuma y'uko ibi byose bibaye, abasirikare benshi b'Abarundi bari basanzwe baca muri ico gisagara baciye baja i Marimba, Mugeti ndetse na Kirungu, Rubuga ndetse na Muramvya kugira ngo ntibugaranwe. Amasoko yo mu gisirikare avuga kandi ko abasirikare bari mu mikarati Poezero, Rurenge, Biboko ndetse n'ahandi bariko baraba uko ngo batahuka baciye mu kiyaga Tanganyika kugira ngo bace mu Rumonge baciye mu mazi hafi ya Baraka na Mboko. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo twaganiriye bemeza ko ata musirikare w'Umurundi yigeze aboneka mu ntambara zikaze ziheruka kubera muri Uvira ndetse na Kiriba mu misi iheze, ngo bigaturuka ku kuntu Abarundi bari bashwiragiye, abandi ngo bariko baraborondera ukuntu bosohoka igihugu. Abakozi bo ku rubibe rwa Gatumba bemeza ko urubibe rwa Gatumba kwa Vimvira ku ruhande rwa Kongo ruri mu minwe y'imigwi yitwaje ibigwanisho. Mu kwishura, Uburundi bwarugaye urubibe rwabwo rwa Gatumba na Kavimvira hamwe n'inzira ica Ivugizo, byose biri mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Amasezerano ya Washington yo kuwa 4 Kigarama uyu mwaka yatunganijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Kongo, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari indorerezi ategekanya gukura kwaka ibigwanisho abarwanyi b'uwo mugwi, abo Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yita ibisigarira by'abasuma ataco ngo bikimaze. Uburundi bwo kuva muri 2023 bwarongitse abasirikare barenga 10,000 muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo gufasha FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo nk'uko bashigikiye Kinshasa. Naho buhumuzaho ikambi y'abategeshejwe izabo nshasha yuguruwe mu buryo bwihuta kugira ngo yakire umurindi w'impunzi z'abakongomani. W'igihugu wa 11 Kigarama mu mwaka ku mugoroba wo kuwa 2 Kigarama, umurindi w'impunzi nyinshi z'abakongomani waribonekeje mu ntara ya Buhumuza mu makomine ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi. Ngo ibyo rero amajana y'abantu bahunga umutekano muke mu buseruko bwa Kongo na cane mu micungararo y'igisagara ca Uvira giheruka gufatwa. Kuri uyu gatatu harabaye hibonekeje umurindi munini w'abinjiye, impunzi zingana n'ibihumbi 503 bari bamaze kuja mu tuzu twubakishijwe ibitenge, amahema yatanzwe gihutihuti canke amababi y'ibiti. Bamwe bagumye aho nyene gushika mw'ijoro nk'uko vyabonywe n'abenyeshamakuru b'imbonesha kure yacu nk'uko tubishikirizwa. Ishami ry'umuryango mpuzamakungu rifashijwe n'ishirahamwe ryo mu karere COPED, Croix Rouge ndetse na Health Net Trop ryaranyarutse kubafasha abakenyezi, abana ndetse n'abageze mu zabukuru mu bako badasanzwe. Kubw'amasoko ari muri ako gace hamwe ndetse n'abagira neza, abahungiye mu Burundi ni abakenyezi, abana ndetse n'abageze mu zabukuru. Benshi bavuga ko bahunze intambara zikaze
zikomeye ubwicanyi bukorerwa abasivile canke amabombe ariko aterwa mu micungararo ya Uvira ndetse no mu micungararo itandukanye. Abenshi bakomoka mu bwoko bwa Bashi, Abafulero n'abandi n'Abarundi baba hafi ya Uvira ndetse n'ibindi bisagara bigikije ico gisagara. Ikambi y'agateganyo yihuta yateguriwe kwakira abantu 20,000 kubera ubwinshi bw'abahungiye rimwe. Ubutegetsi bw'u Burundi bwaciye butangura gutunganya ikibanza gishasha c'impunzi ku musozi wa Busuma. Kuva abambere bashika, umusitanteri wa komine Ruyigi Diane Niyibitanga afatikanyije na ONP na ONPLA n'abafatanyabikorwa babagira neza yashizeho uburyo bwo kwakira abantu vy'agateganyo. Nk'uko bishikirizwa na Christian Igirukwishaka arongoye iyo kambi nshasha ishobora kwakira abantu bashika 20,000 mu gihe izoba yatunganijwe neza. Nk'uko umwe mu bagira neza atashimye ko amenyekana bisikiriza, impunzi zihunga zirashobora gushika mu 6,000 gushika mu mpera z'indwi hamwe ndetse babandanya bahunga kuri uwo murindi. Abanyagihugu b'i Busuma ndetse n'iyindi mitumba yikikije basaba leta ndetse n'abafatanyabikorwa ko borwiza imfashanyo kugira ngo ntihagire indyane ziba zitewe no kuryanira ibyo bafise bisanzwe ari bikeya. Uburundi bumaze kwakira impunzi z'abakongomani zirenga 100,000 cane cane abava mu buseruko bwa Kongo. Indongozi z'igihugu zemeza ko zizokwakira uwo wese azobaka buhungiro, ariko kandi ngo zigasaba amakungu ko azifasha. Naho ku Burundi n'u Rwanda, uruhagarara rw'abasirikare ku mbibe, abanyagihugu b'i Butanyerera bari mu bwoba. Butanyerera ku wa 12 Kigarama uyu mwaka hari iminsi hibonekeje irwiza ry'abasirikare ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda, ahanini mu micungararo ya Gasenyi, Nemba, komine Busoni, intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu, abajejwe intwaro ndetse n'amasoko mu bajejwe umutekano bavuga ko ubwoba bwiyongereye cane. Kubw'amasoko yegereye igisirikare c'u Burundi, abasirikare barashinze ibirindiro ku rubibe rwose, ngo hari inkoho zikomeye zashizweyo kugira ngo zikinge igitero cose ngo cova mu gihugu kibanyi, bivugwa n'umwe mu ndongozi za FDNB. Ku ruhande rw'igihugu kibanyi c'u Rwanda bariko ngo barakora nk'uko nyene. Abasirikare baracunganye ku mpande zose, nta n'umwe avuga, ntawe ucakura, ntawe ucaruka, ariko kandi bose baboneka nk'abiteguriye ikintu, bivugwa n'umwe mu banyagihugu b'i Busoni. Ivyo bibaye mu gihe kandi imishamirano mu karere ibandanya yiyongera cane cane hafatiwe ku ntambara iri mu buseruko bwa Kongo. Abanyagihugu mu bwoba budahera, mu mihana iri hafi y'urubibe ubwoba buribonekeza hose. Turyama twambaye impuzu twiteguriye guhunga mu gihe borasa, niko bivugwa n'umwe mu bavyeyi b'i Gasenyi, umudandaza w'inemba. Arongerako ati akantu isaseko nyene karashobora kuzotuma byose biyangara. Tubayeho nk'uko intambara ishobora kwaduka umwanya uwo ari wo wose. Amarondo y'ijoro no kugwiza imbonerakure mu bice byinshi by'Ibusoni ndetse no mu zindi komine za Butanyerera. Imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi zarongerejwe. Amarondo y'ijoro yarigwije 2 canke 3. Haboneka imigwi y'urwaruka iri kumwe ndetse n'abapolisi izunguruka imihana, bivugwa n'umwe mu ubigisha. Ifatwa rya Uvira ndetse ku barwanyi bitwa aba AFC M23 muri indwi ryibukije amajambo yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye mu ntango za 2025, yari yagabishije ko hamwe ngo Uvira yofatwa
na AFC M23 umuhari ngo Gitega na Kinshasa zagiriza ko ushigikiwe n'u Rwanda ngo hashobora gutegurwa igitero kuri Kigali. Ibi akaba yarabivuze ubwo yaganiraga n'abanyagihugu n'abamenyesha amakuru batandukanye. Perezida Ndayishimiye ihagarikwa ry'ibikorwa mu ijoro riratemeramenyeshejwe ku mugaragaro. Mu bice bimwe byo ku rubibe hameze nk'ahashyizweho itegeko ryo kugara ndetse no kuryama kare. Badutegeka gutahuka hakiri kare ngo imbere y'isaha 2 z'ijoro. Nta na hamwe byanditse na hamwe, ariko abantu bose barazi ico bisigura, bivugwa n'umunyabaga w'imunzenze. Amajambo akomeye yarabandanije yiyongera mu ntango z'indwi. Umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire Edouard Bizimana yagirije igihugu kibanyi c'u Rwanda ngo agasomborotso kadashobora kwihanganirwa. Yanemeye ati Kigali yararungitse abasirikare barenga 8,000 mu buseruko bwa Kongo kuva muri Munyonyo kugira itere ibirindiro by'u Burundi n'ibya Kongo. Gusa ibi ni ibintu leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma, ikavuga ko ati abasirikare bayo bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko ndetse n'amasoko yacu abishikiriza, ariko leta nyene y'u Burundi yoyo ikaba ibyemanga gutyo. Reka rero tuba dusuziriye amakuru yacu ngaha, tuzasubira mu makuru n'ubundi araza ko ageze kuri nosheni yanyu mu rudire Isange TV bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza ururimi rw'ikirundi.